ijambo ni iry'iwanjye bandana. Murakoze reka abayobozi. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Uhoraho n'abahezagira. Ndashimiye Imana kuko yanyiyumviriye ko ndasubira ikantonesha nkahagarara hano kuri bonane. Hariho ukuntu twari twatwanye n'Imana, numva mu mutima hariho ikintu nahiranye, kandi naragabirije kubivuga cyagiye gikorane cy'intwaro umugabo umwanya utuba muto. None rero ngira mbandanye abo twari kumwe ku munsi wa bonane barabizi. Ubu rero ngira ntangurire ku ntango uko ajya nahereye hagati n'ubu nibikahera Imana ibishatse gukira ndabibandanye. Ngira mvuge ire Imana irondera umuntu wayo, kuko Imana uko iguhomba ituma iguhomba. Yesu n'abahezagira. Jewe kuva nkiri mu mashure Imana yarandondeye ariko biranga, ngumana umutima ukomantaye, irandondera ngumana umutima ukomantaye. Nari mfise umusaza wanje mukuru w'imfura y'iwacu nanjye ndumuherereze yarakije, hanyuma ngakunda abantu b'abapantekoti cyane, ntamana kantike ndirimbana nawe, akambaza none kagira iki nawe kube tudakizwa igenda kigira wowe umeze nk'abakiza mugabo byaranze kuza igenda kigira. Rero haragera igihe niga mu Ngagara, ndagenda ku Ntahangwa ndasenga n'inyambaro nambaye inyambaro z'abapantekoti. Abantu twigana bari bazi ko ndi umukizwa, nkama njyana n'abakizwa. Rero maze gushika ku Ntahangwa ndavuga nti ngende kwiga igice rero mbakiriye, ndandika n'ikete ngo ntihicyo muhira nije ndiko ndiga igice ngira amafizi ndabirekera mu ikaye ndabirungika. Muga Imana ntiyameba, ndaheza amashure ndaduka, nashikiye Imwaro. Bariya abantu b'Imwaro Yesu abahezagira, bajya benshi turazinanye. Nashikiye Imwaro ndahamara igihe gito cyane ndaronka akazi. Rero natwe diplome mu kwezi k'umunani itariki 11, mu kwezi kw'icenda itariki ya 27 nari ntanguye akazi. Murumva nashomereye ukwezi kumwe. Aho kazi kansanga kwibarabara niyicariye, haza umuntu arambaza ngo mbega wewe warahize amashuri? Ngo narahejeje. Ngo wewe wa mwana muramuze diplome, murabona ukuntu ninganira, sindigera mbibuka kuva mu buzima bw'iwanje. Nuko nyene wowe wa mwana wewe warahize amashuri, njye narahejeje, ngo ngenda kuzanye diplome ngo ntanaguha akazi. Ndiruka muhira hari hepfo y'ibarabara ndayimuzanira, ngwino diplome y'iwawe. Batatanyarikira agapapuro ngwebyo uzotonde hariya kuri iyo turi hariya gushika uri hameze responsabilité ngo nane ndota ntonde Imwaro muri depeye ngo mvuge ko naruta gukora. Nashimye Imana musaza ngo wewe ntungo ukomeye, ngo wewe uratoka kuvuga ngo uzoza kabije ukibarabara, ngo abandi badepoza dosiye ngo bakandika bagasubira, ngo nawe mutanze kubarabara ngo gutonda kutaza. Ndamubwira rero bakubwira ni jewe kaje nari nazimaze n'imisi, reka ngende ndiga saa nibanyakirira ndoshima Imana, batanyakiriye ntangora. Wa muntu yari umudirekiteri w'iryo shure aca aragenda haheze ibiri ataratora yagose yangambara ngo uzane dose ndayijyana, baca barayitora tabandi akazi. Yari rya mbere ndakwicara kuri iryo barabara, uwo munsi narabuze itiro nari njya muri saa 8 nsubiye yinjira kabiri kuri iryo barabara nyene
byanze nyine ko ndyama numva sinzi ikintu kimvumbuye ndagenda nicara kuri iryo barabara bariya barahazi bahita ku musenyi uri ku giti cyazo murahabona ndagenda ndayicara ndakwicara ndayicaye hacazira ku wundi muntu azana na yanzira wa wundi yazana nawe arambarira ngo mbega wewe waraheze amashuri naraheze ngo none ngo wararonse akazi narakarose n'ukuri maze amezi atanu nkora wehe ngo ko waronse akazi rero ngo hasigaye imaze kuronka umugabo ije nta mugabo ndagira ko ndaronka amahera ngo yashango zeze ngo yawe ijewe ntiharangira n'ukuri kandi ntihari bwanjye nabona umenga ntiharaze mugabo rero imbere yabo hari hamwe haza abantu banyondeye ndabana hanyuma ndabangira kuko ibintu bambarira sinabyumva mu mutima jewe mu bisanzwe uko meze sinkunda umuntu yishyira hejuru nabo baza bambarira ibyo batunze n'ibyo bafise ndavyanka rero ndavyanse acambarira ngo jewe nzomukuzanira nane nkaba narasenze Imana naramaze indwi ndagusenga Imana kubera abo twabana bari bandemereye kubera ukubuka abo bantu baguma baza ndababwira nti ntaragira ne mu ndege ndasenga Imana nsa ndota mu nzozi ni ukuri umuntu tubana n'uko atari ngaho uko Imana yamunyeretse mu nzozi niko namubonye nicaye kuri iryo barabara rero umuntu asanzeho acarambarira ngo nzomukuzanira ntumviriza ndakubwire by'uko uzomuzana rwose rero narasenze Imana kandi uko nasenze Imana yaramunyeretse ni umuntu muremure yirabura abyibushe kandi atekereza kandi n'ukuri niko yaje kunteza imbere bariya baramuzi nawe abakozi b'Imana harimo abamuzi rero uwacaraza amaze kuza wa muntu akagira k'ubukwiye amuzanye ku kibuga cy'umupira w'amaguru hari umupira bariko barakina acamubarira ngo uze kuguma hariya ihimbarye ngo arakuzi Imana yaramukwereye uje kumubona nawe yakorera mu Rumonge nanjye nkorera Imana ntawe twari twigeze tumubira ntawe nari ndamubona rero aca aragenda yigeze hahandi mu bantu benshi wa wundi araza arahamagara amubwira ngo nagira nze ngo ndakwereke wa muntu ngo nimba ari we batari we ngo uraza kubyibonera wenyine turaduga dushitse imifoto iri ruguru amaja kuri sanze ndambona byo ntandagira ubwoba kumva niko ndakubwira erega wa muntu uriya w'igikara muremure Imana yari yaramunyeretse mu nzozi by'ukuri twicaranye mu nzu turi babiri izindi zose ariko turaganira kandi n'ibyo byarabaye rero ibyo ntadabirenganye uwo muntu ibyo yamajije byose ibyo twayaze byari ego bwa bwitonzi nari narasabye Imana kuzompa ikintu yambariye yambwiye ati abakobwa ntazi ko mukunda amaronko sindakubwira ngo mfise inka simubwira ngo mfise inzu simubwira ngo mfise imodoka nta n'inkoko ntunze nta n'agakwavu mugabo umutima ndawufite Imana ibinyeretse bwa bwitonzi ndashima Imana urakoze rero maze gushika muri urwo rugo narahabaye imwaro nahabaye imyaka 3-4 ndaharonka abana batatu rero narabyara ndabanyaragurutse n'abantu baravuga bati wewe wa muntu wewe abo bana ubyara uko namba ari iby'ugiruke mwabara nimutotera imigeri imigisha n'ukuri nimutotera imigeri imigisha kuko Imana iri itanga ikintu ibifite ikindi ngo n'imbere yayo Imana wabwiye ko n'ababyara abana batatu gushika ubu mfise 4 kandi sinabizagere mu myaka y'ukurangiza kubyara mugabo kubera Imana ibona ikiri imbere y'umuntu irabanyaragurika nyene irabanyaragurika kandi je narabinezererwa mu mutima rero nta nikambi mwaro no kaba tandimuka ndasenga Imana iranga bikasyo ndarongo wo kuguza ndakwitongo muhira y'umugabo maze gushikayo ndasanganije mu ishure ry'Imana rero ndinjira mu ishure ry'Imana kwiga neza
ndiga narageze ahantu twebwe twari dufite inka nyinshi, yari afite uruhongore yaciyemo ibyumba bitatu, hariho inka z'inzungu, inyana za rukwazo, inka zikuze zikaba ukwazo, amatafari akama tugashora, ayandi abana bakanywa, ayandi ngaho ababaye. Hanyuma izo nka haragera igihe jewe nja ku kazi, ngiye ku kazi ngenda mbonye ibitungwa bangabuye babihaye ubwatsi, hanyuma ndagenda nshitseyo nje afatwa n'umusonga ngaha, fatwa n'umusonga ngaha ndabwira aho turiko turakorana, jewe kugenda afatwa n'umusonga bati tukujane kwa muganga, ntibikunda kushikayo, uhaguruka guhema biranga, bati batumako imoto irandora, baranjana kure kutarikota, umuganga baza kumbara gucara ngaho aranyicarika ndaruhuka, hanyuma arazana agashinga arantera, hanyuma basura baruza ya moto iramuhira. Kite muhira nsanga ingimwe nayo yafashwe, nayo ikibizo ngo nati gikomeye kandi n'amasaha yarahatiye, iraguguma hamagara umuganga mu veterinere ndamutelefone, kubera yamaze kuvura zikoze yanyegeje kumukuruku iragwaye imbere huku iguraye asharaje ayiteye umushinga. Iyo nyana yavuye mu rugo nkariya, indaro yaratambuye akubita ibigere bitarimwe ikirasambuye, ikivariya igendera tembagara itera imige, ntawe yifata ntawe kirana. Tuca tuba ahantu twe n'iyo nka nk'ukurwara, yanka irwara indwi nanjye ndwara indwi, yanka ku munsi wa gatandatu wari ku munsi wa mbere irapfa, ipfuye barayibaga, yaje kubaga abantu b'intwaro nyene bayibaga baramara ati wamfashwe niwe ntiwijajare, iyi nka tubonye yarahiye indani kandi ntibitigeze ikomereka, ati kumbure rero uhaguruke newe umutima mpaguruka, niyo mwijuru n'izimwe zibigenda, ubwo nyene bayegeje wamutunga nabi kubagaruka, urabaruka ngo ubarutse ahantu bahejeje kubagira ikintu nta muntu n'umwe yari ahari, ndetse n'abana b'iwanje bariko barikinira mu kibuga twe tubagana mu kibuga c'umupira w'amaguru, bariko barikinira mu kibuga. Ndiyumvira none ko mvuye mpamagara nde, ndabura uwo mpamagara, fate telefone gutya ngira telefone hariho abantu dusengana muri ruwanje, nari nkiri muri Gatolika mu gihugu, ngira telefone gutya ya telefone ikigende ikigukira munsi y'intebe nkariya, ukuboko guca kugumayo kunyene, ukundi guca kurahindukira kugumayo kunyene, amaguru atarahindukira yose acamera kunyene. Ndyamye mu ntebe muri ziriya ntebe ndende murazibona, bihindukiye byose ntanavuga nti Imana yo mw'ijuru intege nke zanjye urazizi, urazi ko musenga atatu mubangikanyije, aha ni buhankura n'ukuri, n'iryo jambo navuze aha ni buhankura. Maze gusenga iryo njyama muri ya ntebe bitegeta mbega ukuntu ntazi nyene ntabona n'ibyo ndiko nagira ibyo ari byo. Rero Imana ishobora umuntu avuyeho ku kilometero n'inusu atariyukana ngo bamubare ngo ndagwaye, umwe muzi niko biranjege arahamagara mama Bria ko bavuze ngo uragwaye uri hehe, ko bavuze ngo uragwaye uri hehe, nanjye ntivuga no kuvuga arasohoka arasikaye ngo ambone yavuze ikindimi, atasubira inyuma y'ibiko nyene ataja guhamagara abantu bari mu rubanza ahantu, abahamagaye baca baraza, baje bazana za shapure, bazana amazi ahezagiye, baraza barasenga bararondera ingene bonyandika, bamwe ngo mujane kwa muganga barabura ingene banyandika, baraja mu mavarike bararondera n'amakazi y'abamanire mbura nambara mbisinda, barabura ingene banyandika. Wewe ko kwandika umuntu ameze nishobora gutambuka, sinatambuka bari kunterura no kwemera sindemere, mugabo sinashobora ntibashobora kunyandika, barabura ingene banyandika, bamwe mboya nk'ibintu byo kwa muganga ngo nimubireke, baca barakomeza barasenga, uko basenga ngo navuga ibintu jewe sinovuga ngo navuga ibiki. Hanyuma rero bakomeza basenga ngo ya mufaso yakenge ngo reka tumudugane ngo kuri paruwasi, baraterefona umupatiri baramwemera mu rusengero isigo rero umupatiri yitwa Elvis,
ariko kwitaba Imana bamutelefone ati nimumuzane baca baranjana uje kumusanga mu kabari tumusanze mu kabare Imana gutabara tumusanze mu kabare baca baranyicarika mu kabare bazikuna ngo yiko nanjye rero birategeza nanjye rero birangejejeje nino bishabikiwe yuko gatandero nabo rero baranyicarika ngo muri bana noya baba ari kujanye yabayiye Imana gutabara byo munira nukuri Imana amukuraba ibaze mujanye umwana isiko babande ko bariye barabariye baranywa nanjye niko biranze perezida ngamo hafi Imana gutabara rero bijye ko arateba rero arangana ahantu basengera nyene kwa patiri arasenga biranka kundekura arahamagara abagenzi be barasenga biranka kundekura baca bazana uwose yakuye gukate basangiza ku rusengero sindabatse muri katolika murabizi barampa biranka baranzanira umuvinyu Imana gutabara baranzanira umuvinyu wa muvinyu rero nawunyoye cya kintu cyapfa kidakunda turwana tukagikorokera mu nda gikorokeye mu nda camera nk'umuntu ayamiye bari bashyize ahantu mwibara ry'umeze hanyuma baca baransura haciye akanya bandetse kugira ikigomba gutya jewe numva umenga ndakize ngo byuka rero ugende hajya ngubwire ngo Bikira Mariya muco wifuza hari ishusho ya Bikira Mariya ndamva umutima nsubiye kureba kuko jewe umushinga ntayo wanje twara bikarukura ukuntu nasenga amasengesho y'iwanje naho nari muri katolika sinari nzi kandi bijya bintu by'ibintu cyane sinari nzi kubyunamira yari byarananiye akamubwira ngo wowe usenga ngo wowe ukigisha kure ngo wowe ugirane igenda abantu ntawe urukunye niko numva meze kandi amasengesho yanjye Imana irayumva rero ndagenda ngahapfukama muga numva ndababaye kukubaha patiri nawe urabyumva ndagenda ngahapfukama numva ndababaye ndapfukamye ndahaguruka bati ngo rero ndataha cya kintu murumva ko cyankorokeye mu nda cyagumyeyo nticyamvuyemo abakozi b'Imana ibahezagira iyo basengeye umuntu arwaye ibisigo birasohoka bikomoka bikamuvamo umuntu arasigara yitegereza ari umuntu w'Imana mu bw'ibindi nabyo byankorokeye ngo bingumamo bimaze kungumamo biraceceka byamaze nk'amezi 5 bimaze guceceka ndataha nshyize muhira nyene ibitero ntibyahagarara bamupatira akaza kuhasengera akabiza amazi urugo rwose gutyo agasubira mugabo akagera mu ijoro kaja numva ibintu biriko bivuga nk'inkoko atankoko ntunze nkumva ibindi bivuga nk'ibiguna atabiguna ntunze nkumva ibindi bivuga nk'inuma atanuma ziri mu nzu nkumva ibindi ku mwango bigira ngo biharagata umega n'ubikarabaza umwango kabyuka kuraba kabura ngo senge bigaca biceceka ngo subire gukika umutwe bikanga ubundi mwanya nkaja numva abana baravungurutse ngo none bagira ngo tujahe ngo turahanyene umwana w'imyaka 3 ntagonde ntagonde gasenga Imana ikagenda aho ubundi munsi nkaja mbona abana bakatiwe rimwe ari 3 kuribwa mu nda kudiyara ijoro rimwe kuvuga none ibintu bibiri igihe rero kimwe umwana barataha abana bose batashe umwana agira kabiri yari afite imyaka 7 yiga mu mwaka wa 3 hanyuma atashe atakomeye ndabakumvirira ndabajyana maze kubajyana saa 8 z'ijoro numva rikavuze induru bakabara kurahira hirya ubaye saa 8 z'ijoro mukajyana komeye ngiye kuraba ndabura ikintu na kimwe nta n'agaherehere kariko nta ni uruguma nta no kubyimba nta no kushuha ukuguru kumeze neza nyine mugabo wawe induru ndapfuye
n'ibintu n'ibiki sije nabonye urakeye ndabujana kwa muganga bararaba bakanga ngo n'umudengo tumuvure ngo bapime ubushuhe basanga ageze ku 40 bati byabintu birakomeye baca bamutera umuti bamuteye umuti umwana indungu none ngiri umushyire mu bitaro barashyira mu bitaro baratera umuti aratangura rero kuguru kurazimba guhera kino kuguma kuduga rero kugira ngo ushike mu ivi bashobora barabwira umusizi wacu icyo gihe barabonye ko byanse umwana nta kintu na kimwe yarya yaguma avuga ngo ntabara bamusengere n'ukuri ngo bazi ko aza kumusengera ngo reka ntivuge ngo nisengere agahita yivuga ijuru abantu bose baza kumuraba barabizi ikiguru kingana uku aguma nisengera bamusengere ndakamuvuga ngo wowe mana yanjye nkize wowe mana yanjye nkize ni ukuri imana yarahavuye iramukiza baca bamurumika kuri wa karere nshitseyo ndabura umuganga haciye iminsi 2 ndatuma ndamurose turavuga ngo ni operation ukuguru bamuzanye radiyo ukuguru kurimo ibintu by'amashira menshi inyama zo mu ntege ngo zarawose ntacyo yabaye nta n'agakomere yagize nta n'uwamukubise inyama zo mu ntege zarawose baca barabangurura bagira umwobo w'imivugo sinzi ko mbuzi imvugo ingene zica umwobo mu kuzimu baraca umwobo ngaha iruhande y'umurundi no hepfo za nyama zo mu ntege barazikata zose barakurayo bararya mu koza uruguma bakica muri ya ntoro yo haruguru bakamanura imeshi bakayuzurira epfo bagaca babika imeshi mu kuguru kugira ngo za nyama zizoze ziratuza buke zimwe bankata zikure zisubire zishikire umurundi umwana arahaba barambara ati n'imiburi amezi 6 mu bitaro aho n'imiburi uzowugira umuntu hanyuma y'amezi ndavuga ati ntabingira none ngirere maze kugera aho se w'umwana siho yari mu by'akazi k'igihugu yari hanze y'igihugu muhira nari nasize umukozi n'umwana ajukije wa mwana ajukije akagwara amatwi yari afite amatwi yaramukarira cyane yarayagwara akabizima n'ibintu by'amazira nari mfite umudogiteri kuri kiriniki Bujumbura nanjye namusize ruguru wa undi gusi Bujumbura ni wa undi bampaye agakinga agenda aranyongerako ukuguru barabaguruye kugira hasi umuntu nasize muhira ngo ndabasigaranye abana agatangura kubarya arabajyaruka abajyarutse ntiyabagaburira amata barakama ntiyabaha abana baramererwa nabi barandereka bati none tubigenze gute abana ndabaronderera ingene babaho mu mihana ndabakira indaro wa muntu asigara yiganza urugo arateka ararya aranywa amata ijoro rimwe rero bandereka bati umwana mukuru ararwaye niwe muto y'amafi yanse sinzibona ingene tubigenze abona ababanyi ndavuga nti none Mana wewe ko wavuze kuri Imana ikiza kandi tabara aha jewe nta kuntu nokubona kugira ngo hano hantu nde kuraba abana barabaye imfubyi se sihari nyina sihari ntibabona se ntibabona nyina nanjye ngorewe hano urahabona aha niho nkura aha hantu by'ukuri nzogushimira nanjye ntimaze gukora uwo munsi hari ku munsi wa 6 utari kuri Pentecote ndarira Imana gusa y'ibyo bari kurwaranye n'umukobwa w'umukizwa yitwa Alice yari yagoze n'imodokari umusenya ikiyunguyungu hanyuma akaba arafise bibiri hari bisinziriye inyuma hari sange z'ijoro yari ku bitanda hajya n'uko baje basinziriye nanjye njyana umwana hajya ndiko ndarira Imana narize n'umusore wanjye hanyuma numva ijwi rigiye guturira Bibiliya ndabijyana mukijijwe ibyo jambo rimwe ndafata ndazimba rero n'umuntu ngotora kubita cyangwa nyuma muraba nzimbura gutya tashikira kwa Habakuki igice cya mbere ndasoma shika ku murongo ugira 5 ngo ngira ngo ari ikintu kubwanyu hatangura ngo wenda ni murabe mu mahanga ngo ngira ngo ari ikintu kubwanyu ngo mudashobora kwemera naho mukibona n'amaso yanyu
kandazi nta kindi Imana iri jambo ryabo rivuze Imana yo mu ijuru ko icyo kintu ku bwanjye ndi hano muri ibi bitaro njye kuvuza abana ndabasubiza mu rugo hasi se wewe iyo yarari mu kuri iyo atabona abagenzi yaragize ingorane hamwe yoja kwihana kuko ntiyasimba hose yangwaze ntibyakunda yumva abana agenda mu bitaro abandi ndabasaba indaro mu mihana yarababaye nyine mu mubabaro w'umubyeyi rero aho hari ku munsi wa gatandatu ngo iryo jambo ntaryikorera ndarikunda bantu b'Imana mutoza ijambo kandi niba wari wowe utoza umwe kuko ijambo ririmo ikintu kandi kinini rero yagamo narigometse kuwa munsi tujya gusenga tugiye gusenga hari kuri panekoti turatira ari ibintu by'ingabire ingabire n'abantu badakoresha ingabire zabo ingene abantu bamwe bariko barabona kubera ingabire z'abandi bantu zaryamye ariko zirakora arigisha umva ndarambiwe ndafata kagakinga ntereka ko wa mwana cyangiyongera no mu bitaro ndigira kuko nari nategetswe n'ukuri ngiye ku munsi wa mbere Imana ni Imana nyene Imana muzoyireke y'Imana igituma umuntu ntazi naje watanze mugabe yerekeje n'abantu b'Imana muzoga ngo mukuhoraho nukuri nubwo bitugora Imana itabara kuko hari ikintu kitari kufa kubera wagaje wagambaraye uwo muntu yagambarara ntazi yari ari kumara amezi atandatu kakarenga mu bitaro yari no kurerenga kuko bari bambariye kuri ubundi w'umwana w'ababira bawusatura hanyuma asharaza arandondera ngo kuva saa munani yagiye kunkora saa kumi bakubonera umuntu mu bitaro abantu bazi ibitaro byo muri w'akarere urazi iyo bigera niyo bihere ararondera araruha na Bibiliya mu ntoki agenda araraba amashusho yinjira hamwe yinjira ahandi arondera wa muntu arambura Imana rero igenza ibintu ntawe jewe ngo ndabishobora ndahaguruka ndaku impande y'umuryango ngira gutya ndawe guhita nyene mu rubuko ndamubona ntabwo hariya hari ajya bari yindi atayifata gutya ngo ndindira ndashitse Taraza nani umuntu w'inshuti bagiye bacuruza umunsi atarashika ngo mama nsa ngo ni wowe kwaje umwana yego ngo bitwicare rero turicara imbere y'ibitaro bari gutera bashyira twicaye arambwira ngo hewe neza ngo wewe ngo wihane ubwire ukahana umwana wawe jewe ngo wewe ngo wihane ubwire ukahana umwana wawe ngo wewe yawihe ngo siniheze ngo mwaza batanda kurundi nyunga yego ngo yango mbere wakoze gusuhuza umwana arindira arasuhuza umwana arambaza ngo mbere n'umwana wawe ngo ngwaye nta na kimwe ruko n'abana ngo barabibuze ngo nje ngo wihande kandi umwana ngo umaze igihe kirekire mu ishure ry'Imana bako ntibakugora ngo we yayize Imana ikurondera ngo mbwa waranze jewe arambwira ibintu nyene ndavuga nti bidoro kuri ko murabizi kugenda bibi ngo rero ngo ni muri ya mbere kandi ni ya nyuma kandi kugito gihe je gushika nta muntu azakombarira ngo wewe ngo iki n'ibiki urabona abantu b'abasara bavuga ngo nabonye ningo nabonye nta n'umwe Imana ikeneye kumbwira ikintu irazanye n'uwanjye ikabinyereka neza kandi nta kintu gishobora kuba Imana itakunyeretse no kwidayishije rero niba dukuza kuvuga ngaha nukuri ntabwo nari nateguye numvise abandi bakunana n'ibyo ku kazi ngo niba ntabwo urusengero ruyanje ariko mva ku kazi ngo turagukenyeye umugana w'inama ntiyumvikanye rero atarambwira wewe ahantu uba iwawe uzohimuka uje ku musozi w'isezerano abo twari ku munsi wa bonane narayibabwiye ngo uyu mwana wawe
aramuvuga kuri mu byinshi ngo azoba umukozi w'Imana akomeye, ngo azoba samuragwa, ngo azoba ibiki. Ibyo ni ibyo muri kazoza ndabirindiriye kuko Imana ntibeshya. Hanyuma amaze kumvira ibintu byinshi uko, ndavuga nti nukuri Imana nimba uriyo ujye kuntabara, sinakuririye nturambe ibyamubwira ngo reka ku bwanyu ndemere nansengere. Ndakwica kure nari mfise ndamuha, ndatora amazi ahezagiye nari mfise ndamuha. Nibyo bimanitse muri Katolika murazi twagwanisha. Arambaza ngo nta bintu biri muhira, ni ukuri je kuva mu buzima bwanjye uku nyene mumbona, ni nta mupfumu ndajako n'umwe, nta n'umuti w'ikintu ndakoresha. Ikintu nkoresha naya mazi ahezagiye ahandi ndaja gusenga. Rero arambarira ngo nta bintu bimanitse mu nzu, hari amasanamu, hari isanamu zirya za Bikira Mariya, za Yesu, ibintu nyene nari naramanitse. Ati uzoshika ubimanura ntuzobiturire, ati uzurabe ubisubize ku rusengero. Yego. Ati aransengera, numva hari ikintu gihindutse, arambwira ati mwana gusengera ejo mu gitondo uziri gusengera abandi hantu muri kubikana. Ndavuga nti mbega Mana yanjye jewe uyu muntu wewe anziye nk'ibi, abantu tumara n'ukwezi dukumbagarana ku igazo, twese turwaje, abandi barwaye, bazabona amazi no mu izina rya Yesu. Bakagira ati uyu muntu arangana. Ndavuga nti Mana nukuri ibi bintu ntabimbariye hano ijuru. Bana b'Imana muzokumvire kuko kumvira harimo ubutabazi. Ndavuga nti none ndabigenze iryo joro ndaryama, Imana iranjishurira ibintu iryo joro, iranyereka ibintu bimwe ngo ni ukuri. Ndavuga nti bwa wundi niyo yarye. Hanyuma bukeye mu gitondo ngitebaganye ntizazaniwe, ndabona mesaje ya wa muntu ngo mama, ngo mama, ngo wowe uri kurasamara, ngo kandi uri kurasamara ngo usubira kuguma ngaho hanze, ngo sengera ba bantu cyane. Numva ijwi nimbarira mbega Mana nje ndikunda kukumva noneka Mana nje numva ijwi nimbarira ngo genda hariya mu cyumba cy'ikatolike. Ndagenda basha nakaje rero n'inkomezi nyinshi ndavuga ndashikaye, murahara aho ngaho ngo yego turi ntimurakomeye, ngo yashanga nta gukomera n'ukuri ngo turagoye tugureho nabi, nimwizere murakira mu izina rya Yesu. Uwavuze uko nyine urakira mu izina rya Yesu. Baca bagitabiza ngo amen. Baba ariko yatumaraga iminsi dukumbagarana hamwe ku igazi. Rero Imana ikurungikira kurungika nyene, kandi iguhana n'umugezi, kandi iguhana n'ubushobozi nyine buteye. Wa muntu akamubaza ati none wewe wavuze gute? Ati jewe kandi umupolisi, ati barandashe, ati bandashe, ati urusoro bwa mbere yisha ngaho bararubona aho ruri, ati bararukurikirana kugira barurondere bakureyo, ati mugabo ubuye bararubuze, ati bararubuze rero handindiriye gupfa, kurindiriye gupfa. We numviriza kubwo kurura Imana yarabishoboye. None ubwiza nawe waratambuka ngoya usinatambuka, none utambuka ngwe, none kubera utambuka kandi urindiriye gupfa, nawe urindiriye gutaha. Cyangwa basengera Imana y'amasengero nasenga sibyo yazana, ndabasengera na ntigiye bukeye ibindi akanzura ijoro bukanguka. Wari uzi umuntu agira ate bukanguka na mesaje tereka wa muntu yankoreye antambuka ndakanguka ndagenda ngiye mu bibiri ndanguriye kujya mu cyumba cya 42 ndagenda kiseyo nsanga hariyo umukobwa bakubise grenade avuye gusenga, bamukubise grenade umutwe urasambuka, umutwe nawe birabana ingene bawukora. Bashobora kuvuga baramushyira ngaho guturekera mu bidoda turasohoka rimwe bamuhanye.
ndahashika ndabaremesha ndabasengera Imana nca ndigira aho ari kuwa kabiri ngiye abaganga bataraza kugira umwana hacaza umuganga w'ingorerwa uwo muganga ngo yamaza anyoye icupa zibiri iminsi yose kuvura abantu arashika afata wa mwana aramutone urugero ntavuga ngo zogenda gute bamoza bashyize agasahani munsi kajemo amaraso aza arava kuri sombuga waruguma rurava agasahani ka mbere karukira agiye gutega ka kabiri nti muganga ndagukomeye amashyi umwana wanjye uraza gutaka ifunguro kubw'ibyo rero ndakwimiye usukayo umuti ubanze utire izo ntoboro hanyuma kugira ngo hareke kuza ubanze uhaboshe kurasha aranyumvira hajya rero Imana mu gutabara sinzi umuntu yigeze kutumukira video aho amatelefone yo muri groupe avuga ngo Imana yatuma n'umusatsi Imana yatuma n'umusatsi Imana mu gutabara nawe umenye ikintu n'inzira zayo zo gutabara ziri mu gihugu siko bavuga rero akatiriya za ntoboro asukayo umuti atiriye za ntoboro aho ari kuwa kabiri kuwa gatatu ntibambuza kumuvura bamuvura haciye umunsi umwe umunsi ugira kabiri baje bashobora gushyika rero haza abantu nawe yari yarahahamutse yumvise bariko barayunga birya vyuma bita ko imiti cyangwa tuvuze ngo ngabo baba baraje ngo ngabo baraje itekana baje barashika barazingurura ikansuma barazingurura bahejeje kuzingurura baca barakanguka nani nkajya kuraba niko bakangutse barabana mu maso abaganga bose Imana kuwa mbere yambariye ijoro ryo kuwa gatandatu yambariye kugira ngo ari ikintu ku bwanyu udashobora kwemera no kukura n'amaso yanyu iryo jambo riri ku mutima nari narigiye inyuma yaho kuwa mbere irungi ku muntu ngo wewe ngo ubihane hanyuma ukahana umwana wawe ibyo nabigumya bukeye hagihuta kumusonga ni noneho wondobara y'imyaka n'imyaka mbaramwica ntakuru ariko nawe yaraje guhisha baca bararaba bateruye basanga nta hantu nta n'urukumanamba ruhari bararondera uruguma barabura baca mu ntoboro yo hepfo barabura hariho n'iyindi mu mbavu barabura bati mukaso nisa bati ibi n'ibiki nyene ntimubonye ari ibiki bati umwana nta nyuzi bari babica mu kuguru ntaziri ngo byagenze gute ntihaje wa muganga naka nari maze no kubamenya amazina abona yakerekaye rwose ntazasuka y'umuti atazibiriza intoboro nawe n'utuntu bari yazirije bazanye twazunze twavuye ku rugumu bararondera basiga umuti barahabuze bahabuze bati ntibikunda satani narabuze ingenda zenda kubwa rya jambo no kubwa ya ntumwa ntaribuka muri twarebe gushima Imana ndavuga nti Imana uri Imana itabesha urakoze ikintu ku bwanje abantu badashobora kwemera nubwo batubonye baca baterefona umudogiteri yamwokeye bati yewe dogiteri nubwo biri uko wa mwana dusanze uruguma bwugaye kandi urazi ko umurundi nawo twari twabonye ko utugufa twabunzwe hariho ukuntu twagira tumushyire tukope ati rero uwo nyaruka hano tukarabibiriye asha yajaranyaruka nk'uwuzanywe n'Imana nyine ntiyari bwigeraga muri ibyo bitaro ku munsi wa kane ku wa kane nta muntu yamurondera mu mukoro muh'uwo munsi yaje ariruka azuko nyene ashashikira mu cumbi wanje acarambarira ngo byagenze gute ntinari ntabyonye ntinabibonye ko nyene abandi babibonye wemeye ngomereza yawo ngo byabifishe kandi turakuvuga ko mwiradiyo azegeranya ndamuhereze acaranyandikira ngo musubize mwiradiyo ndamusubiza mwiradiyo ndamusubijeyo aracanamuzanira araraba arabikira ati abuze icyo abona acambarira ngo muvyeyi ngo waraseze Imana ntego naraseze kweri
ngo kubw'ibyo rero uyu munsi turara mu bitaro Imana nishimye ngo uyu munsi nyene nturara mu bitaro amaze kumbwira uko ntanagenda aranyandikira imiti ngo genda umugurire urabona Chlorhexidine za zindi tuvuze inyuma ngaho nizo nazanye muzozimuha ngo amezi ane nkamarira Imana ni Mana wewe wamugura umugugu nta mezi ane azomira ibinini kuko nta n'ibyo udashobora no kudasibagira ku munsi ijoro n'umurango amezi ane sinobona kwibagira n'ukuri nawe wavuye wowe uragura ikintu kuko hazurafunga kwita uwo munsi nta muntu yariko arakomeroza kw'ikarate y'abasirikare yabayo uwo munsi nyene n'ukuri barandahiye kure n'igitangara nagiye ahantu bakontororera arire kunyandikiye ndabashyize nyandikiye uwo mudamu atambaniranga we nguje batuguha amafaranga ngo nayo babigiranye gusa yo ni muvyeyi ntiwigirura ntumabare kandi ntushavure utuze mu mutima amafaranga sigorane Imana inkoreye ibiramukambiriza umwana amafaranga izoyanga kandi bibandaniriza kandi ntikigura ushavuye ntiwidoge no kwidoga ngo widodoga ntituzosubire aragenda ndetse nkariya ndabona ajya n'ikintu kumpamagara ubona ko ariko ujya kuyashobora ataramanuka nawe nyine akoze ukuboko ajanjikana ahantu ngo muheza amafaranga yakoresheje ngo yafite ibintu bwabo ubwo nyine bashobora baragura nkagenda kuri gare du Nord umwana nahora ndamunyaga ku gakinga ndamukuraho n'amaguru mu bitaro no kuri gare du Nord arashikayo nta pansoma yari ikiri kuri we kuko ntani kaya kiya ngo gukora zonda ariki uzomukenera zoza ndamwereke uyiga muri 14 ngaha kuri rasi umusore hanyuma ndamutugana ndamushikanye muhira mu minsi ibiri yari akiri umupira hamwe n'abandi ku kibuga Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro umwana barakize kubw'ubugombe bw'Imana aratabara inka zarahonye izo ntangurane mugabo rero aho intambara ntiyaheze sinzi ko nobandanya nuko nogeza ngo bari kuko ni birebire kubabwira iby'iwanjye nabyo iyo ni nayo ya mbere ijambo ni iry'iwanjye bandana murakoze reka abayobagiwe umwana ndamutahana ndamushikana muhira ndamushikanye muhira dushitseho urubaka tubyujura twatugije tangira ingorane rero zikirinda kwinjiramo ntiyambare turasengera aha ntiyambare turabigenzura ntamushinzira nkagenda muri izi aho rero nari ngiye ariko ntakwiye ku mutwe imisatsi yanjye ni mugufi kandi harimo n'ibindi nari ngiye ibintu byo gusiga imisatsi nari ngiye ibintu byo kwambara ubuhuzu nyine umuntu yishakiye ndakuranije nta kantu ko kidojamo kuko baraboshe haraboshe kinojanye maze kuhatinya njya muri izi iryo dini ndarigiyemo ndahasengera abana bo bavuga ngo mama ngo tugende mu kirori kuko twaratamba kanezera nyene mu Rwanda mugabo naho twanezera ntitwihana bene ntitwihana n'ukuri kera baragera izinda ndundumva mu mutima regene ndabaza umukozi w'Imana waho imbe none ndakubajije nitwebwe tukiri imigeni muri katolika nkoze icyaha numva ko mbabaye ngenda kurondera patiri nkiyeka none ngaha naho bitanze gute acambarira ngo ngaha gatobarira ngo tubasengere uhajya ngo biba bikwiye ngo turabasengera ngo Imana ikabahanira ndumva ko umutima bidakwiye ndumva ko ndushe nkama ngenda yo ndushe mugabo nkama numva kuko ninjirayo ngo haguruka ugende ushinga intare mu kigigi n'isengero nasengerako bibyaba na muramba k'uyu mutama uyu mubyeyi wanjye ngaha no
ndagenda nkaba numva wakuvuga ibintu ntayo mugenda kuvuga yiwe. Igihe kimwe rero nza kuvuga ngo birangira igice mbakiriza mw'abantu mugozi n'Imana. Imana iteye ubwoba rukuru. Ngiye kwiga igice ndiga ku munsi wa kane tuzobatirwa ku munsi wa Mungu. Uwo munsi nababwira ko naraye ku bitaro. Ku wa kane abandi bariko baritegura nani ndara mu bitaro. Uti wari urwaye iki? Nababwiye ko ngiye ko bansengera aho hantu kwa Patiri, icyo kintu cyakorotse n'umenga kurokera mu nda. Muravyibuka? Kimaze gukorokera mu nda, umushinga ntawanze amaze kuza, haraciye amezi 2 ndasabira. Yanga kandi cyakorokera mu nda, cyaciye kirayiruma. Inda kwevuriwe gukura no. Kada kwa muganga bagapima bati wewe bimugiye. Njya muri ecography batino ibi bintu nabyo twari byakabona. Bati twebwe tubona ibintu umenga ni zamara n'inzuki. Ikikuti gitereko. Dr. w'Imana no kuri ko yambwiye kuva neza abantu nabyange n'ibintu. Rero hageze igihe nari maze amezi 5 atagira kumwe mbona akanda yigira imbere, ariko bamwe kwa muganga bapimye bakabona ngo inzizida muga bidakura. Cya kintu carayiruma. Ngiye kwa muganga rero icyo gihe muri ko nagira amatire cyandagwara. Kagenda ugiye kwivuza icyo kivurere. Bati ntabwo dushobora manuka Bujumbura. Kanda muri hoteli Beteli. Kiceyo bati ibintu bishaje turabikoroka dukureyo nta yindi ngora. Sawa. Barashaka kuri porogaramu mugabo rero ingene Imana ikunda umuntu. Uwo munsi banshira kuri porogaramu Imana yahananze umuntu ikiriri. Murumva ikiriri? Kumwe arimo ko waje umwana ikirana umugore yibereye mu kumbi we ariko arasenga Imana ngo ubu nyene umanuke mu cyumba cya 3 n'isi usengera umuntu azokorwe. Atazariruka. Yakaze kumwe nande nagenda nakaze. Arashika. Ayo umuntu bazokoreza ngo nini? Nande mugari nikunda nuko mvuga. Tangira ngo ni wewe Imana imumiza urusengero. Wowe ibintu biri muri wewe uzojana muri broke kubeye. Wari ibintu biboshe muri wewe uzojana muri broke kubeye. Arasengera. Akanga kunsengera tena akanga kumva ndiko ndabira. Tena n'ibitariko. Ubwenge buragenda. Arasenga. Nasubiye gukora kenge nsanga nabitizuya ntabwo namerewe nabi. Arasengera ati Imana irabutabaye. Uragenda abaganga bakora ibyawe Imana nayo ifite. Muteri Imana icyubahiro. Iraje gutabara ntayidatanga umuro. Amaze kunsengera tariki agiye mu gitondo batabanjana muri bloke 2. Bandanye muri bloke 2 arantera anesthesi heruka ibyo nagiye gutora ubwenge sahihi. Bamaze kurebura ko nagiyeyo. Mugabo rero sinagirayo. Hanyuma umugoroba baje bandika saa 10 bampa imiti ndatandara muri famiye. Ndaramerewe nabi. Bukeye n'umubenga birakunda. Ndaduka. Kise muhira. Anya waravuga ngo yaje kwiyonge. Kise muhira. Abavyeyi barabizi y'umuntu aramusa ngo bakunda kwibaza. Jewe naramaze 3 nikubise. Ntera umuyaga. Bakanzana ku gatanda bakabura ibyo. Bakamurika bakabura ibyo. Bagasubira bagatera inshinge bakabura ibyo. Bakarondeza mu nda bakabura ibyo. Indwi. Kite muhira rero bitasubira bya. Fatwa nibise bimenyene by'ubuvyayi bw'ayibarukirega. Basubiza ku bitaro. Kite ku bitaro bati n'ubu ntabwo dushobora. Subira ku dogiteri yagukorokeye mu nda. Subira Bujumbura. Subiyeyo tubona musanze baramutelefona
arababwira ati bamuramuraba umutera imiti n'iyi nzozinduka mu gitondo ataraza aje araraba dosiye yanjye ariyumva icyo akora arakoranya bajya abajenekologe bose bo kuri hopitale militere baraza baruzura icyumba barandaba bariyumva icyo bankoza barandima ibipimo byose bati nta muntu ukomeye kugira barabura indwara n'imwe mutora baravuga ati none tukuze bamaze kubura icyo bankoza nari maze gukama amaraso ntiyangumamo yaguma asohoka amaraso arakama barantera isashe ya mbere byose bigaca bisuka baratera iya kabiri agaca kivuka bati none tugere basha bariga nyene bogere baravuga ati kugira dukore iki kintu niyo solution yanyu itabaruka barahamagara umushinga nawe baramubaza ngo ujyanye mufite abana bangahe ati dufite abana bane barasenga mu bintu baranezerwa ukamenya rero n'ibintu bigira byiza rero ngo twari tuzi mbere ko mu kigo abageni mari urabona ukuntu nyene bari bazi nyene ko tugira abageni mari mu bana bane baho ni sawa baca baragenda barabyiga bakabambika muri bloke baca bararaba ingene babikora ibyo bakura barakurayo ibyo basigaye barasigaye bamaze gukurayo ibyo bakurayo n'ibyo basigaye bagasigayo ndava muri bloke ndataha ndasubira mu biraruguru nsubiye mu biraruguru nsubire kugerwa kwakura urubwiye ko inzu igira gatatu ndikubise nk'abana inzu igira kane bitabiraga bikarera mana ndavuga ngo n'ibintu bireke tangirirwa umuntu n'Imana hakaba hariho umwana uwo mwana yambereye nk'umugisha umusengezanire nari tarawubwira nti icarire yirukanga mu kigigi hahandi Imana yagombaga ngo ngejeje intare mu kigigi yirukanga mu kigigi ubarira abakozi b'Imana utinyaka mu musengero akagenda uko nyene yaravuye ku ishuri ntiyaraze ntiyaraze yagiye uko nyene yari solo naho Imana wahezanya abakozi b'Imana ntibigera batikirindi akahasanga hari babiri baca baraza sinava mu gitanda sinarinjinyagaza aho umushinga nawe wanje yahise ariko barondera ambulanse basubire kubitungura yari yaterefone mu muryango iwacu aravuga ati jewe ikiba ntimugire ngo nikunganye ibintu nta muntu ngifise araterefona abiwabo arababwira ati nikiba ntimugire ngo nikunganye ibintu nta muntu ngifise njya mbona abantu abiwacu baje barimuka njya mbona abiwabo baraje bose bahuriraho none ibi bintu abandi niyo bahamagaye yagira ubwoba na jewe agakanguka mbonye abo bantu bose narakanura maze nayo ndayafise none ndaga no kwizera ntiwizera ntiwizera uko nzokira n'ukuri mugiye guhananura abantu bose buri kubwira ngo wizere nawe waheze burega wewe umusambi n'ikibi ntibyari ndiho jewe ndakira ningaho z'Imana baze basenge baraza baje baranyaruka mu minota ingahe bari bashikiriye bahashitse bati none nashyize muri sare ati ntibikunda no kwinyagaza nakinyagaza kuko yari asigaye afata nk'umwana yarururutse ariko nyine agashyira ngaho oya hama agasubiza mu gitanda akaryamye ni ukuri Imana yo mu ijuru imuhegamire kandi zo umuhetse yarangwaje arayitwararika mu bintu byose rero baba bakozi b'Imana baca baririmba indirimbo yahise ivuga ngo ukwizera kwacu kurahameze ujye kwizamura yacu ntacyo dusinya kikabere gusa barayiririmba yahera bayihegeje baca barasengera ngo urizeye ko ukirahira ngo nta kivumba mu mutima wumva wotunganya ndababwira ni ukuri nubwo nagwaye nkagera kure jewe sinigeze ndogota ni n'umushinga nawe wanjye arabizi ni ukuri n'abanyi barabizi ngo nta kintu wumva wotunganya mu mutima nsabira imbabazi ibigora umuntu n'ibyombo
mugabo je nta kimenyetso ngo niba ari umwana umuhamagare unyine nawe umuhamagare ari umubana umuhamagare ngo musabane imbabazi kuko ngo niyo umuntu agira atahe akaruka amahoro ngo byo kubona ko ngira nkire murabiyo babona ko narangije inzira ntari barasenga ntangura kubira ibyuya ntangura kubabwira ngo umuntu yicarike baranyicarika barasenga ndicara mu gitanda baranzana ibikusi ndayishyira ku mutwe w'igitanda negamira barasenga bati muzanira amata tumuhe barampa amata hari yaciye iminsi ingata kirakumushyira mu kanwa ndayanywa igikombe cyose ndakimara bati rero turaza kugaruka intego kandi musanga nzika muri sa ukwizerana n'inzobere zawe ni ukubabwira uko nayo bavuye basanze nzika muri sa ni uburyo burimo murasanga mu cyumba n'indage ntanagenda muri sa ku mugoroba bace baza ari batandatu mu gitondo haje babiri ku mugoroba baza ari batandatu baratera amakorasi y'umuriro baratera amakorasi yo guturira ibisigo hamwe n'abanyi bavuga bati ibyo bintu biri kwa nakabiri bamwe baraza abandi baratinya kandi bakavuga baratinya ntimugire ngo muri abantu bo mu bunyangira murabe igiciro kinini bamwe baratinya ngo niba bafite icyo bahaje murumva kandi baca barasenga basenze ndatangura ndumva ndashaka muri toilette sinari ngishobora kujya muri toilette bizakunda nta n'uruhande rumwe nta mwanda muto nta mukuru byose byari byagize hari hagiye barindiriye ko gacabuza kugira ngo ndengane ndagenda imana yahise atanga irankoroka neza hari n'imana izi koza umuntu irankoroka neza numvise nshaka muri toilette ndagenda nari mfite ikiguma kimbabaje cyane kuko hari uruguma rw'inyuma n'urw'indani kuko hari ibintu bakaze bakora indani ndavuga ntibikunda gushikayo ngo bitare zari zigiye ko ariko zitara hasi imana iramboroka hazi ibintu umenga ni ibitiro birimo n'ibiti birimo n'imiti y'ibiki birasohoka birambamo ntangura kudahwa ndadahwa ibintu umenga ni ibinyampuri byuguse ndadahwa ibintu umenga ni imiti ntigeze nywa imana iramboroka irabingura aho ntibyahera bidaheze ku munsi wa Mungu umushinga nawe wandi yari yabasezeraniye ati nimwamusengera akava ahantu agasubira agakomera iyo mana musenga aragenda aza kumusenga ari imana musenga abandi batazi ati iyo mana musenga ndagenda aza kumusenga erega mu gitondo kuwa Mungu amaze kubona ingeri ibyo bivuyemo atogenda kujana mugabe yakoze ngo nditumuvamo nditumurekura turamunika turagirande barateba baravuga bati shaka kandi bitoro turageze ikoranga turagiye cyo mu gitondo ngoza ni kurusengero ndagenda ku rusengero agenda aranyanaza nagiye n'akabando idakunda ko ntambuka sinaja ku moto shitse y'abantu bambonye harimo abo dukorana ku kazi bararira harimo abana mwigisha bararira komeka mwigisha yabaye kurya abandi komeka yabaye kurya cyane izakunda ko ntambuka izakunda ko mvuga izakunda ko yicara barampisheje ndandara ndicarako mugatira hamaze umwanya bati baranjyana aho njyana hageze gusengera abarwayi baraza barantora baca baraza barankura muri cya cyumba barangurira baranzana ngaha kukaraba bashikanyeho baransengera abakozi b'Imana Imana baheza ni ukuri Imana baheza kuko hariho ibanga riri muri baransengera
ndaza ahandi hantu numva ko nyene umenga jewe n'umusazi ubwenge buragenda burazimira. Basubiye kumbarira mu nyuma ngo byavuga ngo twavuye i Tanzania ngo twisubire, ngo twaje tuje kumara abantu, ngo twavuye i Tanzania. Niho bambara ngo mbese aho uje Tanzania ryari wewe witegera Yesu. Harabisumba i Tanzania. Baransengera uwo munsi cyaravuga ngo kumbega mudutumira turagiye cyabirambana. Wa wundi wa mbere yasengereye mu kabare bindokeramo bingumamo bijya kumfata aho ndacyabana na bya bindi byandokeramo cyakorotse ku mutima numva gikoroka nk'ibuye kindokeramo. Muri bya bambaza baranzanye kugira mvuyemo wamenganiye ikibuto cy'iboka imboga yose murariye barakizanye bati bukwiye muri wewe cyari kimeze nk'ikibuto cy'iboka kingana kujya nyene cyari tumye gisa n'aya makurere niyo ngaho hamwe naho kuri kariya ariko kugaruka kitondameneka nicyo kintu bankuye muri jewe bambaye. Rero abakozi b'Imana baravuga bati urakize nibitahira amahoro. Ndataha yangone nagiye nishimikije ndataye, nagiye ndiruka ntaha ngenda ndashima Imana utamenga n'abaruguma ruri kuri jewe, utamenga narigeze no mu kanjo itatu, utamenga ngo arikwezi kose Imana irantabara. Ntambona rero ingene Imana yankura ahantu muri rya dini ibaza ngo nshimwe intahe hariya. Mwaba muzokumvira kuko utumviye ukarindirwa n'Imana, kuri Imana irababaza kandi Imana irakwitana kandi iraraka. Narindiriye igiti nagiye gushima intahe mbanje kuri kigozi Imana idutabara kuko kutumvira kubaho ukumva ibintu ngenda kanaka giti bikakunanira bikamakuvaho Imana ibabaye. Rero ndataha nkomeye nakize meze neza mfite muhira ndatangura ndafungura ndamera neza yasubira mu mubiri w'abantu nari narahindutse uturaso twari twaragiye ndasubira nawe umuntu ndaremerana. Wa mushinga ntayo wanje uwo munsi nyene yavuye aho nyine akikize. Bimaze kuvuga ngo turamuvuyemo nawe yaciye yiruka mu kigo cy'Imana tusengera nyamana musenga n'ibyo kuko hari ukuntu nawe waza muhira yaguma baraba guca batabintu bariko barampa akaguma barabukira kuko baransengera nanjye nkabidamo mw'ibari bagasenga nkabidamo baguma rero yaguma arabakira aba bantu ntacyo bariko baramuha. Amaze kubona rero ingene Imana itabara, ingene Imana ikiza, Zeyi agakiza, umugabo agakiza, umwana akarakizwa, none turashima Imana mu muryango ubu tubayeho amahoro. Intahe yo kugira ngo twibuke nawe tuzi ino ni nyinshi. Mbere ngo yivuga